Jewe nitwa Niyongabo Godéliève nkabamba mu Gahahe, hama akazi kanje ka misi yose nako gushona. Shona impuzu z'abapapa, ndasona impuzu z'abamama, eka izarizo zose ndazikora. Hama nkaba nkorera ngaha muri bene ntare, twege ihangiro twihaye niryo kwambika abantu b'abamama n'abapapa. Dushaka yuko kugeza muri 2025 tuzoba dufise amahinguriro menshi y'impuzu twakoze ngaha muri bene ntare, abantu bose bahurumbira. Aha muri bene ntare turakora ibintu byinshi cyane, ahubwo twosaba n'abandi bakenyezi babisha kuguma bicaye muhira batiga imyuga. Burya imyuga irakiza, nta muntu yagiye mu kintu c'umwuga ashobora kurara ubusa canke agashobora kubura ico yifashisha. Twege uyu mwuga wacu uradufasha cyane kwa bana, turabarihira ku mashuri, turafasha abatama bacu mu kubahira amahera y'ishuri, eka nta kuntu no bivuga. Nk'abantumirira abandi bakenyezi bishiga kuguma bicaye muhira bataja mu bintu byo kwiga imyuga. Ubu ahantu henshi barigisha imyuga cyane, ahubwo ndatumiye n'abandi bakenyezi boza bakiga imyuga kugira ngo nabo bashobore kwifashisha, bashobore gufasha abagabo babo gukora. Abagabo ntitwubahebera ngo bonyine baba ari bo baguma bakora biriya, natwe dushoboye. Abakenyezi turashoboye. Turashoboye abakenyezi. Ndabisubiremwe n'agashika kangahe. Abakenyezi bishinga kuguma bice bataza gukora ibikorwa barahomba cyane. Jewe akazi kanje k'ubutayeri naragakuyemo ibintu byinshi, ndafise amamashini nkoresha, ndafise atelier yindi ahantu yavuye muri ibi nsanzwe nkora, ndafise abandi banyeshuri nigisha, ahubwo ndatumiriye n'abandi bo bagomba kuvyiga baze ndabigishe kugira ngo abakenzi bareke kuguma bicaye muhira atakazi bafise bakora. Jewe narafashije n'umutama wanje kubaka inzu, twarubatse inzu ndamuterera udufaranga nkuye muri ibi by'ubutayeri. Murumva yuko ubutayeri bwacu tubukoramo ibintu byinshi, ahubwo ndasaba n'abandi bakenyezi ko batokwiha kuguma bicaye. Murabona ibi bikorwa byose nivyo dukorera ngaha muri bene ntare, turakora ibintu byinshi cyane, nta kuntu noronka ndanabivuga. Abakenyezi turashoboye.